Yes, ndakuramuje cyane wewe utaragira sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo tubandanye tubashikiriza amakuru yizewe cyane. So nizere ko mumeze neza mwebwe mudukurikirana muri ku mpande zine zisi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. Hama wowe utarakora sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute bigenda neza cyane. So uno munsi ndagarutse kugira ngo tuganire amakuru ariko aravugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Turaza guhera cyane ku kuntu Kagame na FPRL yiwe ibintu bitari ko biragenda neza cyane. Mu misere twarababwiye ukuntu Emmanuel Macron yoba yararangije izi nkotanyi hamwe na Kagame. Uno munsi tugire dushimangire bimeze gute, mbega MONUSCO iriko ikora iki kugira ngo izi nyeshamba zishobore kuva mu burasirazuba bwa Kongo, kuko hari abantu benshi nagiye mbona bagiriza Tshisekedi bavuga ngo narabe MONUSCO ngo yirukane ibintu birebire. Turagaruka kandi tuvugane ukuntu muri Minembwe byifashe, kuko amakuru ariko aravuga abapropagandiste ba M23 bariko kwiragiza ibihuha bavuga ngo nubu muri Minembwe ngo ni AFC M23 hafise natwigwaneho, vuga amajambo menshi ariko cyo nababwira mwe mudukurikirana nuko runo rugamba riko rubera ku mbuga ngurukana bumenyi. Runo rugamba si urugamba goroshe, ni urugamba riko ruvuga ruko rukorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi kuri kote ya M23, kubera ko ariho hantu bafise basigaranye iki inguvu zikomeye bitwara bibwiye kuva kera. Yes, ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina ndagusaba utaragira sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo uzo bandanye uronka amakuru aciye kuri runo rubuga. So ibintu rero bimeze gute? Hari amakuru ariko aravugwa cyane aho bavuga benshi bavuga nti MONUSCO irikirafasha M23 ngo MONUSCO nta vyayo, ariko ngomba ndabize neza ndababwire ukuntu ibintu bipanze. Hari abantu benshi batari ko baratahura ukuntu abafaransa bashobora gupfira Kagame bagapfa kabisa bagapfa. So ibintu no babwira niki? So ibintu no bamenyesha nuko MONUSCO ngo ndababwire uruhara MONUSCO ifise mu intambara kugira ngo mubitahure neza cyane mumenye ibintu biriko biraba, kubera ko runo rugamba ruko raba ni je dente. Harimo politike nyinshi cyane abantu badukurikirana twaba twababwiye yuko umuzungu we yikundira iki inyungu. So ibintu bimeze gute? Ngoma kwanda ndabasigurire ikintu citwa MONUSCO mbega kiriko gigira uruhara rungana gute mu burasirazuba bwa Kongo. So MONUSCO ubwa mbere ntiyitwa MONUSCO, ubwa mbere yitwa MONUC, Organisation des Nations Unies à République démocratique du Congo. Niho bashinga iyi MONUC. Iyi MONUC yabaye fonde canke yashinzwe mu burasirazuba bwa Kongo muri 2010 mu 2010 itariki imwe y'ukwezi kwindwi niho iyi MONUC yabaho. So iyi MONUC yabaye créé kubera iki? Yabaye créé kugira ngo bashobore guta mu gatego President Paul Kagame hamwe na FPR. Ikindi no bibutsa nuko muri iyi MONUC nuvuga ko abafaransa bafisemo uruhara rukomeye cyane muri côté financier, muri côté diplomatique hamwe no muri côté nuvuga muri côté militaire. Abafaransa nibo novuga ko bafise ibintu bikomeye ngaha muri MONUC. Bamaze kubona ko iyi MONUC isigura ngo Organisation des Nations Unies à République démocratique du Congo, bacha bavuga ati twibeshe kubera ko abantu bose bari kugenda batanga commentaire bavuga ngo MONUC yaje mu burasirazuba bwa Kongo kuyiba nkuko Kagame ari karabigenza. Niho baca bahindura izina bayita MONUSCO, baca bongeramo akantu kamwe kari très important nshaka wewe unkurikirana ukamenya. Iyi MONUSCO dukuvuga Organisation des Nations Unies pour la stabilisation à République démocratique du Congo. Bongeyemo akajambo pour la stabilisation, ibindi byagumye uko nyene. Uko MONUC yitwa kera niko na MONUSCO yagumye yitwa mugabongeramo pour la stabilisation. Nukuvuga iki? Bamaze gushamo akajambo pour la stabilisation kuvuga ko MONUSCO yari yemerewe kurungika ingabo mva mahanga kugira ngo baze kugira nte gucungera umutekano canke gustabiliza igihugu ca Kongo, kubera ko ubwa mbere muri MONUC ako stabilisation ntikarimo, ariyo mpamvu bace bagira nte bace babihindura. Kagame n'inkotanyi bamaze kubibona ati hariho umutego wo buri ngaha hantu, hari ikintu bace bakora kiri très important nabo nyene. Baciye badiringa n'aba bagabo baravuga nti kubera ko bari babonye umutego batezwe, izi nkotanyi zabonye umutego MONUSCO wabateze, niko guca babemerera kubaha nk'igitambo
Uburundi hamwe na Kongo. Mwarabonye kuva 2015 kuva 2015 mwarabonye 2015 ibintu byagiye biraba jiskami nakugeza isaha murabona ko u Rwanda rugishaka cyane gufonsa gwinjira mu Burundi, ariko gwashatse kwinjira mu Burundi ruciye muri Uvira. So bamaze kuhindura muri 2010 i Monique imaze kwitwa Monisco, ikintu cyace gikurikira ni giki. Kagame yacatangura gutegura coup d'etat mu Burundi. 2015 mwarabonye ibintu byabaye, atangura guha amafaranga abantu, amasosiyete civile, atangura guha amafaranga abantu batavuga rumwe na leta, atangura guha abaniyombare, abasponsoriza abaha amafaranga. Gahunda yari uko kwari kugira ngo iyi aba bafaransa canke aba bazungu abanyamerika n'abongereza aba bagize NATO bashobore kumubabarira, kubera ko Kagame wewe n'inkotanyi ziwe ikintu cari kumusova, cari kumukura mu situation nuko yari kubaha Kongo hamwe n'u Burundi. Ivyo ni bintu vyinyegeje inyuma nk'umusesanguzi ndabazaniye kugira ngo mumenye amateka y'ibi bintu biriko bigenda gute. So ubundi abantu benshi barihenda bakavuga ngo izi ntambara zo muri Kongo ni ntambara zo gukiza abanyamurenge, ni ntambara zo gukwikira FDLR intera hamwe. No, siko biri. Izi ntambara bari guca muri Kongo hama bakaza Uvira, hama bakinjira i Bujumbura bakaza guteza umudurumbanyo. Mwarabonye ukuntu bagishika Bukavuna Goma, mwarabonye ukuntu bihutiye kuvuga Uvira kubera ko batavuze Kinshasa. Bari bazi neza ko gufata Kinshasa utaradestabiliza mu Burundi bidakunda. Ariho bace batangura gutegura gahunda iki 2015 abantu baragumuka. Gahunda yari yuko abanyarwanda bohindura ubutegetsi canke bokora CNDD-FDD, ivyo murabizi, ariko byabataye kuwa amazi. Bimaze kugenda uko Kagame ntiyahebeye ngaho, yaciye yongera avyura intambara zo muri Kongo kugira ngo izo ntambara zo mubere kiraro canke zimubere inzira zo kugaruka ngaha i Bujumbura baciye muri Uvira. Urabona ko yari yo target yabo, naho nyene byabataye kuwa amazi. So bimaze kugenda uko rero bimwe nababwira ati hajya abazungu baba ariko bararaba ukuntu game iri kiragenda, game iri kirakinwa, game iri cyo iravansa, sivyo? Mwarabonye neza ko abazungu Tshisekedi yacatangura gukoresha icyo bita diplomasi ku rwego hejuru. Diplomasi Kagame agenda atakaza inguvu, ibihano bitangura kwinjira. Mwarabibonye ibihano bafatiye Kagame iki kubera ko bari babonye ati uyu mugabo Kagame twahaye deal ntariko ayikora nkuko twumvikanye. So umugambi ni wa wundi nyene nabakoreye ikiganiro babwira nti ukuntu Macron wewe ashobora kurangiza izi nkotanyi hamwe na bosi wazo arizo Kagame. Mwarabibonye neza, twarababwiye icibutso bagize muri France aho Kagame yashoboye kudandaza genocide yo mu Rwanda akayiha abafaransa, kandi mu 1994 uyu Kagame nyene aribo yagirije abafaransa ko aribo bakoroye indege yarimo Habyarimana hamwe na Cyprien Ntaryamira president wacu w'u Burundi. Mwarabibonye, twarabivuze kenshi. Urumva Kagame yabaye wa mbere kuja mu menyesha makuru avuga ko abafaransa aribo bagizene aribo bakoze genocide. Mugabe impamvu yayikora nuko yarafise makuru ko abafaransa bamaze gutora black box nari basiguriye ndababwira ukuntu bimeze. Black box akuma gashobora kurikodinga ibintu byose bivugiwe hehe, bivugiwe mu ndege, niyo bitwa black box. Mwarabonye ko abafaransa aribo twari babwiye, abafaransa nibo bashoboye kurekipera iyo black box. Rero bisigura ko abafaransa bazi amayeri y'inkotanyi, bazi amayeri ya Kagame, niko byagiye biragenda. So tolerance yonyene bari kumugirira canke bari kumuha kwari uko abaha ibyo bashaka Uburundi na Kongo muri kano karere, kubera ko Uburundi na Kongo ni ibintu abazungu ibihugu abazungu bifuza Uburundi na Kongo. Urumva izi ntambara zose nico zari zigamije, nico zinagamije kugeza uyu mwanya. So byaci bigenda gute rero? Byaci bigenda gute? Ukuntu byabandanije kwari uko uyu Emmanuel Macron akoresha wa mutego wiwe, wa mutego wa Monisco. Ukore ujya mutego wa Monisco uracabandanya, ujya mutego wa Monisco uracabandanya kubera ko n'ubu nturahagarara. Abantu benshi bari baza rero abafaransa bariko barashobora gupfira muri Kongo, kubera ko abafaransa bashobora kuba igitambo cya President Paul Kagame. So umugambi ni wangundi nyene, no kuvuga ko abafaransa bobo bakeneye preuve canke bakeneye ivyemezo by'izi ntambara ziriko zibera muri Kongo.
by'abakongomani bariko baricwa n'izi nkotanyi hamwe na Kagame. Niyo mpamvu ubona abafaransa bariko baragirana kubera ko ibintu byose biriko birabera muri Kongo abafaransa bo barabikodinga barabibona baravyahujisira. That is why mubona abafaransa muri Kongo bariko barafirayo. Je novuga ko ari nk'ibitambo Emmanuel Macron ariko aratanga kugira ngo abandanye ashira mu kamashu bano bicanyi bariko barakora ubwicanyi bukabije mu gihugu ca Kongo. Nta kindi bariko barabikorera kubera ko biraguye muri sentare mpanavyaha kuza guhakana ibintu bafitiye ivyemezo akakubwira ati abantu twari kumwe two turagwana bari abasirikare b'u Rwanda. Ibyo bintu ntushobora kubihakana nuko ibintu bimeze. So Kagame wewe na FPR yiwe bibaza ko bariko barafashwa n'abafaransa ariko ibintu uko bimeze suko kubera ko abafaransa bo bari kuri mission kumurimbura President Paul Kagame hamwe n'izi nkotanyi ziwe. That is why mubona bariko baragirane bariko barafira hehe hariya muri Kongo. Wo kwibaza ni kubera iki Monisco yaje kubera iki Monisco idashobora gutabara akarere kose. Eske za Somali hari Monisco iriyo kubera iki Monisco bayishinze mu gihugu ca Kongo. Gahunda yari iyo yo kubandanya bamuta mu gatego President Paul Kagame. So tugende point ya kabiri ngoma ndabashikirize niyo abantu bariko barashidikanya bavuga ngo Minembwe mbega ifiswe nabande, Minembwe ikontrolwa nabande, Minembwe bimeze gute. Ariko ico babwira mwomenya nuko ico nababwira cyo hariho ijambo umusirikare wa FARDC yavuze no munsi rirangyohera cyane aho yavuze nti bavuga ko bongeye gufata Minembwe ariko ukuri suko kubera ko muri Minembwe twaragize ni twarahabakuye muri Minembwe siho bakiri. So ico nababwira niki President Paul Kagame hari n'andi makuru avuga ko aheruka kwakira amadrone 5,000 ahawe n'abafaransa. Haniyo makuru ahari. Ariko ico nababwira nuko President Paul Kagame wewe arazi inguvu afise muri Minembwe. Sivyo arazi inguvu afise muri Minembwe, arazi n'icyaha shaka muri rusange. That is why mubona aguma agerageza gufosinga atera akoresha utudrone yica abene gihugu bagirane kubera ko abo bagabo bo bakoresha ico bitwa guerre civile. Nukuvuga iki ni murabe neza kubera iki iyo twigwaneho canke RDF canke M23 iyo bafashe bakica nk'abantu batatu b'abakongomani baba FARDC bavuga ko bishe batayo ariko iyo hapfuye nk'amajana 5 yaba M23 bo bavuga ko hapfuye abene gihugu. Ni kubera iki? So systeme zabo si kuvuga ngo baragwana byatari oya systeme zabo nuko iyo baneshejwe canke iyo batsinzwe urugamba bavuga ko araba civile bariko baragirane bariko barahaho. Abantu rero mwese mudukurikirana kuri urubuga mumenye yuko Minembwe kugeza isaha Minembwe imigwanira ikiraba ngaha muri Poezero hariko araba imigwani ikomeye iza Karinga ariko araba imigwani ikomeye. Ico no babwira cyo nuko ariko baragerageza kwisubiza Minembwe ariko bidakunda kubera ko force ya Tshisekedi force iri muri Kongo iteye ubwoba iri kumwe n'igisirikare cy'u Burundi cyacu ciza. Murazi neza ko ahantu igisirikare cy'u Burundi kiri my friend igisirikare cy'u Burundi ahantu kiri nta muntu numwe akivugiramo kandi n'igisirikare kiri bien discipliné kiri professionnel gikora ibintu kizi. Ababwire neza ko muri Minembwe umutekano ubu umeze neza cyane atabantu nabamwe bariko barahohoterwa canke bicwe niki naba bantu zenya naba ba M23. Ikindi babwira cyo nuko abene gihugu muri Minembwe bo barashoboye gukinjura abene gihugu badafatanya canke batari kumwe naba bagizi banabi bobo ntibari muri Minembwe. Bo bari Minembwe barashoboye kuhimuka kubera ko umunyagihugu adashigikiye umuroberi ahitamo kuva aho hantu. Wosigurira ukuntu uri umunyagihugu ahantu hari abaroberi wohaguma kandi utari kumwe nabo. So no kuvuga iki rero abantu mumenye neza ko abantu bari muri Minembwe n'abantu bari baragwana n'igisirikare cy'u Burundi. Abantu bari muri Minembwe n'abantu bari ko barakora operation bafashije aba ba M23 naba batwigwaneho. Nuko ibintu bafande rugabo baza bavuga ibintu hase matama baza bavuga kuri social media bavuga bababesha siko biri. Ico nababwira nuko M23 igeramiwe cyane. Akandi kantu nongera muri ko murabona amakuru ariko aragenda kwiragizwa na Sultani Makenga avuga ngo mu misi mike ngo turaza kugira ngo turaza gushinga ngo igihugu cigenga ngo Sidi Kivu tugira igihugu cigenga ntibababeshe. Je ne basesangurira ibintu
ibintu bitatu byonyene iyo byerekana ko igihugu cigenga. Igihugu cigenga ntigishobora kwigenga mu gihe akanama kawo nikataravyemeza. Niko biri kubera ko igihugu kiba icambere, igihugu cigenga mu gihe akanama kawo nikavyemeje. Igihugu cigenga igihugu kitarigenga, iyo ni point ya kabiri, ntigishobora gukoresha ifaranga, ntigemerewe kugira ifaranga ryacu. Ico gihugu nticemerewe kugira ifaranga ryacu. Igihugu cigenga kigira gatatu, ca gatatu no babwira, nta mwene gihugu ashobora kuronka passport. Ni gute mwosigurira umwene gihugu waho hantu yobaho gute adashobora kuronka passport? Ntigikunda. So no kuvuga iki rero, bisaba ko muza murashishoza abantu mudukurikirana mukamenya zino ngwano ziko zigwana gute. Zino ngwano ni ngwano ziko zikugwa n'abapropagandiste bo mu Rwanda, n'abantu bariko barakoresha itangazamakuru kugira ngo bashobore kumanipira abantu, bashobore kubabesha, bababwire ko ibintu byabaye amazi. Ariko ico bababwira cyo nuko ibintu bihagaze neza cyane. Iyi ni morale bariko barateramwo aba M23 canke iki. Muriko murabona abantu bagenda bafatwa, bagenda bafatwa ku rugamba, abana batonya bakuye mu mashure, bakuye mu masoko, bakuye mu hehe, nibo bariko barinjizwa mu iki gisirikare. No kuvuga iki M23 baramaze kuyisambura yose, ariko icisigaye no kugira nte no kugenda gusa yisana kubera ko President Paul Kagame wewe yarabuze ahantu yo batwara, yarabuze abantu yo batwara. M23 izogenda he ko kera agenda mu Buganda, ubizogenda he? Nigikunda. So amakuru yarayo, amakuru ya ni juste kubashikiriza ibihuha biriko biratangwa n'ama media yo mu Rwanda, ibihuha biriko biratangwa n'abo Baskovia n'abandi batandukanye. Ico twababwira nuko muri Minembwe hakontrolwa na FARDC, coalition FARDC iri kumwe na Wazalendo hamwe na FDNB. Nuko ibintu biri biento ni Bukavu na Goma. Ntibazosubire kubabesha, ntimuzosubire kubaha n'amatwi ngo Minembwe est déjà tombé. Airport ya Minembwe yarafashwe. Ibintu byose muri Minembwe bikontrolwa n'iki n'igisirikare cy'u Burundi, igisirikare ca Kongo hamwe na Wazalendo hamwe na Rezibu. So amakuru nayo narinda bafitiye, hamwe ndakwibutse utaragira subscribe n'ubikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute, bigenda neza cyane, kugira ngo tubane tugira umuryango wagutse. Tumaze kurenga abantu 220 badukurikirana. So turagushaka na wewe ubandanye ugira comment, like na share kuri kino kiganiro. Turabakunda cyane. Ciao.